Muri no video ngiye kukwereka ukuntu ushobora gusettinga page Facebook yawe kugira ngo ni wakora neza ukaronka aba subscribers aba followers benshi, ukaronka commentaire nyinshi, ukaronka donc ukubaka audience, ugakwiza ibisabwa kugira ngo ushobora kwinjiza amafaranga kuri page Facebook kugira ngo uzoce ubona monetization. Uko urashobora gukora page Facebook yawe ukayicreate muga kubera ko utazi gusettinga, utayisetinze neza muri setting, umenya ati reka ndayishe kuri YouTube, ugutusanga ukoreye ubusa. Okay, rero ubane nanje intambwe ku yindi, hanyuma uze kubikosora page yawe. Icyo usabwa rero nuko ukora subscribe kuri Nasosaf TV, hanyuma utibagiye gupartage, genda commentaire kugira ngo ama tips nkayo uzura yaronka ku mwanya. So reka twinjire muri Facebook kuko bisanzwe murayibona ni turinjirayo. Okay, hama utuja ngaha kuri uburongo butatu ino hejuru murabona aha kuri dashboard iyi niho tuja ngaha kuri dashboard. Okay, ukubona uburongo butatu mwabonye tuza kuri hari professional dashboard. Okay, tukinjirayo tunje tu scrolling down. Okay, tu scrolling down murabona ahantu handitse setting ino munsi. Okay, ngafyondako chumanuka ino hepfo ukaraba ahantu handitse page setup. Okay, okay, ukachuhinjirako ukachura ahantu handitse type de page, donc page type. Okay, murahabona fyondako aha rero muri make murabona ko hariho business na creators. Kuri business ni nahantu uhafyonze uri umuntu uje kugira nka promotion gusa. Okay, uje kugira promotion nk'ama service atandukanye nka boutique ukeneye gupromotinga muri make nta ntuze nta monetization wigera ubona aha kuri business. Okay, aha kuri business nta monetization uzigera ubona. Rero nk'abantu nk'aba content creator nka twebwe ukora ibintu byo kuvutangaza makuru, ukora filme, ukora comedy, ukora muziki, ukora donc uri mu content creator, wewe ubwirizwa gukora aha kuri creators. Okay, aha kuri creator niho ubwirizwa gukora ngaha. So wewe umaze gufyondako ukora next, hanyuma ukachukira confirm canke confirmer. Okay, aha kuri confirmye uhejeje kugira uhitamo type ya page yawe kugira ngo izoshobore kuronka monetization. S'il vous plaît, ukosora ahantu ugenda urabaho ahantu ko ariko bimeze kugira ngo nawe uze uronka monetization niwagira niwakwiza ivyangombwa. Kuko hari abantu benshi bakora page Facebook bakamara igihe bapostinga bakabona audience iraduga mugabo monetization akayibura, akakwiza abantu 30 bamukurikirana ama views akaba menshi, amajema commentaire bikaba byinshi mugabo monetization akayibura. Rero hari gusanga setting muri parametre imeze 4. Rero kosora ahantu kugira ngo uzoronke monetization. Mwari kumwe na Nasosaf on kuri mikoza Nasosaf TV, utibagira kudufollowinga, utibagira gukora subscribe kuri Nasosaf TV. Merci beaucoup.